ku munsi wa kabiri igenekerezo ry'indwi kwezi kwa kane mwaka wa 2020 ndabaye ikaze cyo tibagenze mwese budukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance mu makuru tugira tubashikirize ukwigenekerezo ry'indwi kwezi kwa kane mwaka ku mwaka utashe niko u Rwanda rwibuka yohonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 uyu mwaka uwo munsi ukabushitse mu gihe ibihugu bitari bike byo kwisi vyugarijwe n'ikiza c'umugera wa coronavirus ariko muraza gukurikira ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu w'igihugu c'u Rwanda iruhande yaho n'u Burundi buri bwaraye bwibutse imyaka 2026 ihetse umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira agandaguwe muraza gukurikira ibirori byo kuri uwo munsi murano makuru umugambwe MSD urababazwa n'ibihe uno munsi igihugu kirimwo ibihe bitandukanye n'ibihe President Cyprien Ntaryamira yashakira igihugu yagomba ko igihugu kimera neza abanyagihugu bakidegemvya nayo mu bijanye n'amagara y'abantu umuyobozi mukuru wishiramwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS arabeshuza amakuru avuga yuko hari urucanco rugomba kugaragarizwa muri Afrika akavuga yuko ivyo biriko biragirwa n'abafise agatima k'amacakubiri muza kubikira muri ano makuru vyose ndasubiye kubaha ikaze. Kuruno wa kabiri igenekerezo ryandamukiza niho igihugu kibanye c'u Rwanda cibuka ihonyabwoko ryagiriwe abatutsi haraheze imyaka 2026 mu ijambo mukuru w'igihugu yashikirije abanyarwanda Paul Kagame aributsa kwiki gihe gishitse mu gihe kigoye kw'abantu bashikiriza ikiri ku mutima ku mugaragaro bitewe n'ikiza ca coronavirus ariko President Paul Kagame akemeza ko ivyo bihe bitobuza abantu kubandanya bibuka abo igihugu cabuze no guhoza abarokotse kurikira mukuru w'igihugu c'u Rwanda. Uburyo bwo kwibuka uyu mwaka rero buragoye kubarokotse n'imiryango yabo no ku gihugu cyose kuko tudashobora kuba hamwe ngo buri umwe ahumuriza undi ntabwo byoroshye abanyarwanda tumenyereye kuba turi hamwe mu bihe nk'ibi tugafatanya tugahuza imbaraga zacu twese ibi tubikora mu mihango ku rwego rw'igihugu no mu bindi bikorwa nk'urugendo rwo kwibuka n'ijoro ry'icyunamo n'ibiganiro aho dutuye ariko ibi bihe turimo bidasanzwe ntibishobora kutubuza kuzuza inshingano yo kwibuka no guha icyubahiro abo twabuze no gukomeza abarokotse hahindutse uburyo bw'ibikorwa gusa uyu munsi turibuka amahano twanyuzemo n'ibyo twatakaje umuntu ku giti cye n'igihugu tuzakomeza kwigisha abanyarwanda babyiruka ubu n'abazakurikiraho ibyabaye ku gihugu cyacu n'amasomo twabikuyemo aya masomo turayashyira mu bikorwa kugira ngo azagirire akamaro abazadukomokaho twamenye akamaro ko gukorera hamwe tukubaka ejo hazaza habereye abanyarwanda bose ubudatezuka n'umutima w'impuhwe biranga abanyarwanda bizakomeza kudufasha mu kunyura mu bibazo bishya duhura nabyo harimo n'ibyo muri iyi minsi abatuye kuri iyi si twese duhuriye kuri byinshi ku buryo ubuzima bwacu ari urusobe tuzakomeza rero gutanga umusanzu wacu kugira ngo iyi si irusheho kuba nziza kugira dutya ni ukongera icyizere gituma turushaho kuba abantu bazima kandi kitwibutsa ko nta muntu umwe wenyine wigira. Amakungu nayo nyene ntiyasigaye inyuma mu kwibuka abahitanywe n'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu gihugu c'u Rwanda akariro ni inama ni ishirahamwe mpuzamakungu ONU umunyamabanga mukuru waryo ahamagarira gufatira akariro ku barokotse bashoboye kurikuriranira no gukira ibiguma vy'ubwo bubisha bwabaye mu gihugu c'u Rwanda Antonio Guterres agasaba kugwanya ico cose coza gishaka gusubiza igihugu tumukurikire. Today we recall the genocide against the Tutsi in Rwanda
uno munsi twaramutse twibuka ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda igihe hicwa bunyamaswa abantu umuriyoni mu minsi 100 gusa. Abenshi mu bishwe bari abatutsi, ariko harimo n'abahutu hamwe n'abandi bagwanya ihonyabwoko. Uno munsi rero turibuka bishwe kandi tukagendera ku karorero k'abarokotse barekuriraniye bagasubira kuba abantu. Ntituzohirahire gusubira kureka ngo ishano nk'iryo risubire. Dutegerezwa kugwanya amajambo y'urwanko n'amacakubiri no kwigizayo kwigungirako no kwikunda. Kwemera ko twese turi mu muryango umwe ugizwe na kiremwa muntu nivyo vyonyene bizotuma dushobora kuva imbere y'ibibazo biduhanze, uhereye kuri COVID-19 gushika kwihinduka ry'ibirere. Kuva ihonyabwoko ribaye, u Rwanda rwarerekanye ko bishoboka kwikura mu kaga, gukira ibikomere vy'ako kaga no kubaka igihugu ciza co kuraga abana babo. Kubera ko dutegekanya kongereza inguvu kugira dushike ku iterambere rirama, dukwiye gufatira akarorero kubiriko birakogwa n'u Rwanda. Let us take inspiration from the ongoing lesson of Rwanda. Inyuma y'imyaka 26 iheze umukuru w'igihugu c'u Burundi Cyprien Ntaryamira agandaguwe, abo bagabo bagendanye baracemeza ko yafanye ukuri n'ijambo nkuko vyemezwa na Silvestre Ntibantunganya. Kuri uyu wa mbere niho hatunganijwe ibirori vyo kumwibuka vyari vyitabwe n'abategetsi b'igihugu cacu harimo n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ibirori vyatanguriye mu nkuka y'imisa yaherejwe muri Cathedrale Jean Amondi n'umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Gervase Banshimiye ubusa. Mu nyuma bibandaniriza ku ntatemwa y'uwo muhisi n'inkuru tubaza Thierry Bigirindavyi. Tugiye kwihutira kugarukana discipline mu gihugu. Mu nkuka y'imisa yaherejwe na Musenyeri arongoye diocese nkuru ya Bujumbura yibukije ko intwari igihugu cacu cagiye kirabura harimo Ntaryamira zagiye ziricwa n'abashaka kwigungirako hama bakabagandagura kugira bakuri intambamye. Yaciye aboneraho gusaba abanyepolitike baraho ko muri kino kiringo twimirije amatora bakwiye kwirinda uwo mutima wo kugomba gutoteza abandi gushika naho bashaka kubica. Aca asaba cyane abatwara abandi mu migambwe kwirinda guca muri iyo nzira yo kwica batavuga rumwe mu vya politike, bakanahana bivuye inyuma bayoboke babo bafise mwene iyo ntumbero. Iyo turiko turiyumvira intwari z'ibihugu byacu, rabe namwe ba Louis Rwagasore, rabe ba Pierre Ngendandumwe, rabe ba Melchior Ndadaye, rabe ba Cypriano Ntaryamira n'abandi benshi nkumbure bataronse amahirwe yo kumenyekana. Uwo babaza ati babahoye iki, twomenya tuvuga ngo iki. Ntitukibaze ntitukiyumvire ngo habwirizwa kuba hari kibi bakoze. Intungane nyene zirahamwa n'ukwicwa zikicwa nka Yezu. Mbega zicwa nabande? Nkumburaho niho hari akajambo ko dutuma twikebuka twese. Intungane ziragirirwa nabi zikicwa kubera agatima k'abantu bagomba kwigungira ko byose ntihagire ibibavako, bagaca bibaza kwinyishu ari ukwikiza abandi, basigara babonamwo intambamye y'inyungu zabo babwirijwe gukura mu kayira. Ese muri iki kiringo turiko turasabira President Cyprien Ntaryamira ari mu ntungane tutazi ico zazize, twosaba kugira ngo ntihabe hakigira biyumvira gufata inzira nk'izo zo gutoteza abandi, zo kubikiza ngo ni intambamyi. Ese no muri ibi bihe turimwo vy'amatora ko twaje gusabira Uburundi bwacu, tubusabira yuko bwogumya iragi bukaba mu mahoro. Ese no muri ibi bihe vy'amatora abashinzwe abandi bo kwirinda guca muri ayo mayira kandi bakerekana n'ico bashoboye mu kuza barahasha abayoboke babo babafise mwene iyo ntumbero. Inkuka y'imisi iheze ibirori vyabandanirije hashinguye incugu za demokrasi, hasanzwe naho hari ntatemwa ya Cyprien Ntaryamira n'abashikiranganje be babiri bapfiriye rimwe. Abategetsi baciye bashira ingori z'amashurwe ku ntatemwa zabo bahisi, uhereye ku mukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe, imiryango y'abahisi, abaserukira ibihugu byabo mu Burundi hamwe n'abarongoye imigambwe yemewe n'amategeko. Silvestre Ntibantunganya yagendeye na Ntaryamira avuga ko urugamba uwo muhisi yagwanye uno munsi umuntu yo kwemeza ko yarutsinze. Igisigaye gusa ari uko abategetsi bogenderera gigiwe.
icatumye Cyprien Ntaryamira yitaba Imana carashitse suko yari umunyakibi nuko yakora ivyiza mugabo muri kiriya gihe hakaba hari abantu batabitegera haba ngaha mu Burundi wacu haba mu karere ubu rero nkabona yuko hari byari biteye ubwoba kiriya gihe mugabo bitakiriho kera hari inzego zaterwa abantu kuko zarimo abantu bamwe ubu ntibikiriho kera abantu baratinya kuva ijambo imigambwe myinshi ubu ntibikiriho kera abantu baratinya gushikiriza iciyumviro biyuguruye ubu ntibikiriho naho nkuko nabivuze ari ukubandanya umuntu agenda bagara umuntu agenda afumbira kugira ngo bigende bikomera Ntaryamira yari umuntu bwa mbere yemera ibitwita ivy'intwaro ya demokrasi ntiyavyemera afatiye gusa kuri ivyo kuvuga ngo abantu baratora yavyemeye afatira kandi no kubindi biranga intwaro ya demokrasi y'ukuri no kuvuga ukubaha n'ukwezi gateka ka muntu muri byose na hose ugutuma abantu bako bishira bakizana mwebwe amenyesha makuru mu kuva ko mwishira mukizana mu mwuga wanyu mukona yuko abanyapolitiki bishira bakizana kandi mu kwitaho cyane abo twita no munsi abene gihugu Ntaryamira Cyprien yaguye mu ndege ya mugenzi we Havyarimana Juvenal yari mukuru w'igihugu c'u Rwanda w'ico gihe indege barimo yatibukiye Kanombe aho yari kiviye arusha mu gihugu ca Tanzania muri iyo ndege Cyprien Ntaryamira yapfanye n'abashikiranganje biwe babiri Ciza Bernard yari umushikiranganje w'iterambere ry'amakomine hamwe na Simbizi Siriyake yari umushikiranganje wo kumenyesha makuru arakoze Thierry bigire ndavye umugambwe MSD ntushimishwa na gato nuko icuka ca politike cifashe muri iki gihe mu Burundi bakavuga ko bitandukanye n'ivyo Cyprien Ntaryamira yipfuriza igihugu kubwa bitatse Shemirimana avugira uwo mugambwe ubuvuze discipline abavuze cane iyubahirizwa ry'amategeko na kiremwa muntu ari navyo bibuze mu gihugu c'u Burundi Epitase Shemirimana yakoresha ijambo rigufi cyane mu gifrasa yakuvuga discipline ingendo nziza yifuza ko yoboneka mu bisata byose bigize igihugu yifuza ko kuva ku batwara no kugera ku batwaba habamo discipline ijambo uyu munsi abarundi batesheje agaciro ijambo uyu munsi abarundi batagihesha agaciro kuko iyo discipline canke iyo ngendo nziza yipfuza yajanye nawe Cyprien Ntaryamira ntiyipfuza ko hari umurundi yo kwica mwene wabo Cyprien Ntaryamira ntiyipfuza ko hari umutegetsi yorenganya umutwagwa Cyprien Ntaryamira ntiyipfuza ko hari umuyobozi yo kwica uwarongoye mugabo uyu munsi kuva ku bategetsi kugenda ku batarabategetsi rya jambo ryitwa discipline taco rikibabwiye uyu munsi abategetsi barica abo barongoye uyu munsi abategetsi bararenganya abo barongoye uyu munsi abategetsi nibo bangaza abarundi uyu munsi abategetsi nibo batoteza abo bobwirijwe kuyobora ibinyuranye n'ijambo Cyprien Ntaryamira canke ivyipfuzo vyari mu byo Cyprien Ntaryamira yipfuriza abarundi n'uburundi mu makuru ajanye n'amagara y'abantu ishiramwe mpuzamakungu gitaha amagara y'abantu OMS rirabeshuza amakuru amaze imisi avugwa ko hari igeragezwa ry'urucanco rwa mbere rw'ikiza ca coronavirus rizogeragezwa mu bihugu vya Afrika mu itangazo ryasohowe n'umunyamabanga w'iryo shirahamwe Tedros Adhanom Ghebreyesus ariyamiriza amajambo afatiye ku macakubiri arahumuriza ko urwo rucanco rutazogeragezwa muri Afrika. Bertrand Ngendakuriyo
mu ijambo ryiwe ryo kuri uyu wa mbere Tedros Adhanom yaribukije ko gufatana mu nda aricyo cyonyine kizoshobora kubafasha kugwanya ikiza ca coronavirus. Amajambo yashikirijwe na bamwe mu bahinga ngo nta kibanza afise muri uru rugamba uretse ko amajambo y'amacakubiri aje asubiza inyuma urwo rugamba. To be honest, I was so appalled and mvugishije ukuri nanumvise ko binyerekeye cyane igihe navuga ko ubu bikwiye ko haba gufatana mu nda amajambo nk'ayo y'amacakubiri asubiza inyuma uko gushigikirana. Afrika ntirikirabi yo kugerageza ko urukingo rwo ari rwo rwose and will not be a testing ground for any vaccine. Tedros Adhanom amenyesha ko urwo rucanco ruzogeragezwa hakoreshejwe uburyo busanzwe bukoreshwa bwisunze amategeko. OMS nishobora kwemera ko haba umuntu n'umwe afatwa nk'uko yoba atari umuntu. We will follow all the rules to test any vaccine or therapeutics. Tuzokwisunga amategeko mu kugerageza urucanco canke umuti. Kw'isi yose hategezwa kwisungwa ayo mategeko nyene. Haba muri Europe canke muri Afrika hakurikizwa amasezerano agenga kubahiriza agateka kazina muntu ku rugero rumwe. Kuba gifise ingendo ya gikoroni bategezwa kuvavanura nayo. OMS nishobora kureka ngo bigende gutyo. And WHO will not allow this to happen. Ngo ntibitahuritse rero kubona muri iki kinjana ca 2021 haba abahinga bashikiriza amajambo y'amacakubiri. Tedros Adhanom agahumuriza abantu bose kugoro rucanco rutazogeragezwa muri Afrika canke ahandi hantu na hamwe ruzogeragezwa hakurikijwe amasezerano asanzwe yisungwa. Abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu barakwije kuri uno wa kabiri iminsi 169 bafunzwe baciriwe umunyururu wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadaburingana n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza. Abacamanza bari bashashe muri urwo rubanza akaba yari Parfait Muvunyi yararongoye intahe Ihuwitonze Eric hamwe na Kaneza Clarisse asanzwe ari warongoye sentare nkuru y'intara ya Bubanza. Icariho cumushikiriza manza Ntamike byo Jean Marie Vianney akaba yari yabasabiye gufungwa myaka 15. Tubibutse ko abamenyesha makuru bahagaritswe kwigenezo rya 2022 gitugutu umwakwezi Bubanza bakaba bahagaritswe bagiye gutohoza inkuru muri komine ya Musigati ariko harabera intambara hagati y'abitwaje bigwanisho n'abajeje umutekano nabo ni Christine Kamikazi Agnes Ndirubusa Terence Mpozeze na Ejide Harerimana bakaba bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Ningaha dusozereye amakuru tatu kubashikiriza amakoze mwese mafasha umwanya wo kudukwirikira tuzoba dusubira.